Ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir, ijwi riremesha. Émission spéciale à la Radio Voix d'Espoir, ijwi riremesha. Bakoze ibiganiro bica kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe cuno musi. Mukaba muri kumwe na jewe Claudine Nibitanga, tukaba tugiye kuganira kwihimbazwa ry'umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka ku mukenyezi mu mashengero rukirisu, mu gihe aho bukera ku musi wejo igenekerezo ry'umunani ntwarante hasanzwe hahimbazwa uwo musi mukuru uko umwaka utashe. Hakaba rero haheze igihe kitari kinini dutangiye kubona uwo musi uhimbazwa mu mashengero y'abakristo atandukanye. Nico gituma twiyumviye gushuganira ko uwo musi mukuru, kubera ko ari umusi mukuru uriko uhimbazwa ahatandukanye mu mashengero rukirisu. Uno musi usanga hateguwe ibikorane ahatandukanye by'abakenyezi. Twatewe iteka rero ryo kuba kumwe n'umutumire w'uno musi, aho turi kumwe n'umwepiskopi w'ishengero Methodiste Libre mu Burundi, Deogracias Nshimiyimana. Niwe turi kumwe hano muri studio za Radio za Voix d'Espoir ijwi riremesha. Mukozi Imana, tunezerewe no kubaha ikaze hano muri studio. Murakoze cyane. Reka tubaha akanya muramutse bariko baradukurikirana. Nagomba ndamutse bariko baradukurikirana mwese, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Kandi nezerejwe nuko bantumiye kuza muri kino kiganiro cy'umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka ku mukenyezi. Murakoze cyane. Nkuko rero twari tumaze kubivuga ejo aho bukera kwigenekerezo ry'umunani ntwarante uko umwaka utashe harahimbazwa umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka ku mukenyezi. Mukaba musanzwe rero mubizi ko no mu mashengero atandukanye abakenyezi nabo bariyo. Twace twiyumvira rero kuganira kuri uno musi mukuru, narijya dusanzwe tubona tagihe kinini giheze uwo musi uriko urahimbazwa. None ga mukozi w'Imana turi kumwe uno musi muri kino kiganiro, niyihe nkomoko y'uwo musi? Uwo musi nkomoko yawo ni nkomoko ihambaye cyane, kandi uburyo uwo musi watanguye bikenewe. Hari mu mwaka w'1908 ico gihe habaye imyiyerekano ikomeye cyane y'abakenyezi mu gisagara ca New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abo bakenyezi bakoranye bashika ibihumbi 15. Intumbero rero ikomeye cyane bari bafise, bari kubasaba ko abakenyezi haba ukuringanira kw'igitsina mu buryo bw'akazi, mu buryo bw'amashira hamwe, mu buryo ndazwa no mu buryo bw'ibindi bintu bitandukanye, ariko kandi bagakorana kugira ngo bakaburire abandi bakenyezi bumve ko bakwiye kwitaho ibiberekeye bijanye n'amagara yabo, bijanye n'indero, bijanye n'ubuhinga, bijanye n'urudandazwa n'ibindi bintu bitari bike. Ico gihe rero ntiwari bwahimbazwe kuri itariki, kuko hari mu bihumbi 1910 igihe umukenyezi umwe yitwa Clara Zetkin, uwo mukenyezi n'umudagi, mu nama yabereye Copenhagen muri Denmark, niwe yasavye ko hoshigwaho uwo musi. Mu nyuma rero guhera mu mwaka wa 1911 niho musi watanguye guhimbazwa, ariko ico gihe batanguye kubihimbaza muri Australia no mu bindi bihugu vy'Iburaya ku itariki ya 19 ntwarante. Kuva ico gihe rero abantu baca batangura kugenda bawuhimbaza, ibihugu bigenda biwuhimbaza ku matariki atandukanye. Ni mu mwaka w'1975 aho inama mpuzamakungu ONU yashinga ko uwo musi kwiye guhimbazwa ku itariki y'umunani mu kwezi kwa gatatu. No kuvuga ko neza na neza ku musi wejo imyaka ishika ku 50 izo birumanye batanguye guhimbaza uwo musi ku itariki y'umunani ukwezi kwa ntwarante. Hanyuma imyaka ishika ku 115 izo birumanye
batanguye abakenyezi guharanira agateka kabo. Murakoze cyane mu bitari bike mumaze gushikiriza ku bijanye na kahise k'uwo munsi. Mwavuze ko abakenyezi cyane cyane bari ko baharanira agateka kabo nko kubuzi mu mashira hamwe n'ahandi. Mbega ico gihe ishengero ryoyo nta ruhara rwagize kugira ngo uwo munsi ubeho? Muri icyo gihe tvuga ko ishengero ryagize uruhare kuko abo abantu bakora ivyo bikorwa byo guharanira ku gateka benshi barimo b'abakirisu. Hanyuma bagasaba ko agateka k'umukenyezi ko kubahirizwa bisunze ko n'ijambo ry'Imana risaba ko agateka k'umukenyezi kubahirizwa. Kuko mu bisanzwe uravye ugashira hamwe ibintu byose bijanye n'agateka k'umukenyezi nta tandukaniro na ritoyi ririho kubijanye n'agateka k'abandi bantu, babara abana, babara bakuze, babara bagabo. Nukuvuga donko birasa ico gihe nuko hari habaye ako karenganyo kuko batitaweho nguko bikwiye, maze kuko benshi bigishwa ijambo ry'Imana bakumva ko umukenyezi yaremwe mu ishusho y'Imana afise agateka kamubereye, nico cyatumye biyumvira ko guharanira ko gateka. Ego murakoze cyane, turiko dukoresha cyane ijambo agateka k'umukenyezi. Mwavuze kandi ko ico gihe n'abakristo barimwo. Imbere yuko nja ku kibazo nyamukuru gikurikira, nagira ndababaze mbega none hariho abakenyezi benshi iyo bumvise agateka bagerageza kugasobanura ukundi kuntu gutandukanye, aho usanga bavuga ati kumbure uyu munsi waje kugira ngo ntidukore udukorwa tw'umuhira, ntiduheka abana bashinga ntahe nabo bashikigwe. Mbega umuntu yavuze ngo agateka k'umukenyezi yo kumva mwiki hanini? Iyo tuvuze agateka k'umukenyezi tuba tuvuga ko umukenyezi nk'uko Imana yamuremye. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye umukenyezi mu ishusho yayo asa n'Imana. Mu ishusho y'Imana, Imana yamuhaye akaranga n'inyifato bisa n'ivyayo. Ariko gusa n'Imana naho bikamuha n'ubwenge n'ubumenyi bwo gukora nk'Imana no gushobora gutunganya no kurema ibintu nk'Imana. Nukuvuga rero agateka k'umukenyezi nico kintu cose kigira umukenyezi uwo ari we nk'uko Imana yamuremye. Murakoze cyane, nizera ko bariko baradukurikirana. Ni kiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir Juremesha, isamina na 94 n'ibice 3 mu cya Rusizi, n'ijana n'indwi n'ibice 8 mu gihugu hagati. Mushobora kandi kuba muri ko muradukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mwese muhawe ikaze, turabandanya n'ikiganiro cacu. Ikindi kibazo muravuze ko n'umukenyezi nawe yaremwe n'Imana kandi ikamurema mu ishusho yayo nkuko yaremye n'umugabo. Mbega none mugerageje kuraba kuvaho uwo munsi watanguriye kugera ubu, agateka k'umukenyezi karubahirijwe mu mashengero? Mu mashengero novuga nti agateka k'umukenyezi ku ruhande rumwe karubahirijwe, ku rundi ruhande ndikubahirijwe. Duhereye ngo kwishengero Methodiste Libre. Abazi ishengero Methodiste Libre ni ishengero ryubakiye ku mategeko. Hariho ingingo y'amajana 314 mu gitabo c'amategeko agenga ishengero Methodiste Libre. Hariho page yose irimwo ibintu bijanye n'agateka kazina muntu. Muri ako gateka kazina muntu berekana neza ko agateka kazina muntu gakwiye kubahirizwa utarabanuye umuntu ku bwoko, ahava, igitsina, yaba ari umugabo canke yaba ari umugore. Nukuvuga mu mategeko dufise atugenga dusabwa ko twubahiriza agateka kazina muntu, kandi usomye muri iyo ngingo y'amajana 314 harerekana n'imirongo yo muri Bibiliya yerekana impamvu dukwiye kubahiriza ku gateka kazina muntu. Ngumva rero ko mwishengero abapastori n'abakristo bisunze ayo majambo yanditswe mu ijambo ry'Imana, atawari kurinda kubaza icyo kibazo agateka kazina muntu kategerezwa kubahirizwa. Ariko rero hajya mu Kirundi hariho umugani bavuga ngo umwonga ndushobora kubura isato kiretse idahizwe. Harashobora kuba abantu n'abandi batubahiriza ku gateka
impamvu rero ituma batubahiriza ku gateka biba bisigura ko ari uko batubaha ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana ribategeka ko babwirizwa kubahiriza agateka kazina muntu. Yego murakoze cyane mwari mwavuze ko ku ruhande rumwe agateka k'umukenyezi kubahirijwe mu mashengero ku rundi ruhande katubahirijwe. Mwari mugerageje rero gusigura mu ishengero Methodiste Libre mbega ku zindi mpande ho aho mugerageza gushitsa amaso byifashe gute? Aho tugerageza gushitsa amaso ni ukuvuga ngo uravye uwo munsi mukuru ingene watanguye n'agateka baharanira ntaho baharanira ko abagabo n'abagore bangana kurya abantu bavyiyumvira baharanira ko baharugwa co kimwe bangana mu bintu bijanye n'ibikorwa bitandukanye bashobora gukora. Nico gituma tubona ko haraho kaba katubahirijwe ubwa mbere bitewe nuko ubwa mbere abakenyezi bashobora kuba batamenya ako gateka bafise. Ubugira kabiri n'abarongoye amashengero n'abakirisu nabo bakaba batamenya ibijyanye nako gateka. Nico gituma usanga mu bikorwa bimwe bimwe bikogwa n'abantu b'abagabo gusumba uko bikogwa n'abantu b'abakenyezi. Hanyuma mu bintu bijyanye no gutanga akazi ugasanga bitaho abantu b'abagabo atari ku rugero rumwe nuko bitaho guhereza ku kazi abakenyezi. Hanyuma hagacaza n'ikibazo rero cyuko ako gateka abakenyezi nabo batagaharanira mu buryo bw'uko bagaharanira mu byo bakora bitegeka abantu kumva ko bakwiye kwitabwaho. Ni ukuvuga ngo ibikorwa abakenyezi bakora iyo babikoze neza bica bituma nabo batanga ibikorwa bavuga bati burya bajya abantu barabishoboye tugomba kubashiramwo. Nico kibazo niyo ntambamyi kenshi rero urasanga ku gateka katubahirijwe kubera izo mpamvu mbeje kudondagura. Murakoze cyane kuba ariko badukurikirana. Nizera ko muri ko murumva ico gukora na cyane cyane nk'abakenyezi mukwiye kugaharanira mu byo mukora ariko atari mu byo muvuga gusa. Iyo muvuga ngo turashoboye mwerekanishe ibikorwa nivyo umukozi w'Imana ariko aragerageza gusigura. Mwavuze rero ko mubaharaniye ako gateka k'umukenyezi n'abakristo ico gihe barimwo. Kino gihe rero turiko turabona uwo munsi uriko uratera ufata intera mu guhimbazwa mu mashengero atandukanye aho usanga muri kuno kwezi kwa gatatu hari ivyapa vyinshi vyerekana ko amashengero atandukanye azoba afise bikorane vy'abakenyezi muri ico kiringo. Nagira rero nce mudufasha ni gute uwo munsi wotunganywa neza mu mashengero? Mu vy'ukuri ni vyiza gose ko mu mashengero batunganya uwo munsi hanyuma bakabikora neza kandi intango ni nziza. Ariko cane cane ikintu gikomeye kugira ngo uwo munsi ushobore gutunganywa neza hariho ibindi bintu bikwiye kubanziriza integuro y'uwo munsi mukuru. Ivyo bintu bikwiye kubanziriza integuro y'uwo munsi mukuru ni ukuvuga ngo ni ugutunganya neza mu mashengero inama abakenyezi bahuriramwo. Izo nama bakazitunganya hanyuma ivyigwa muri izo nama bikaba ari ibintu bitomoye biri ku rutonde rwiza. Ni ukuvuga ngo izo nama batunganijwe ho kwigwamwo ibiki. Ibintu bikomeye vyo kwigwamwo nuko bo kwiga ibintu abakenyezi bashoboye gukora n'amabanga bajejwe. Ubwa mbere uhereye mu rugo bakigishanya abakenyezi bajejwe iki, ni gute bashobora kubitunganya bakabikora neza mu rugo mu buryo abantu bose babatangarira bavuga bati burya rero abakenyezi bafise uruhara rukomeye cyane. N'uburyo batunganya ibikorwa bajejwe. Ukuvuga ngo ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere urugo. Ukuvuga ngo imigambi, ibintu bijyanye n'urudandazwa, ibintu bijyanye n'ibindi bikorwa bashobora gukora byo kwiteza imbere. Ivyo muri izo nama bakabiganira ko bakabitunganya, hanyuma bamaze kubitunganya bakabikora neza mu buryo nyene kugira bavuga bati turashoboye, biboneka ko bashoboye. Hanyuma
bakongera bakaganira ibintu bijanye n'indero n'ubumenyi n'ubuhe bumenyi twebwe abakenyezi dukeneye kugira ngo dushobore gutunganya urugo neza, kugira ngo ibikorwa dukora bijanye no kurera abana tubikore neza, bakavyigishanya bakabikora neza. Yego. Hanyuma rero itariki 8 igeze bagatunganya uwo munsi mukuru, bakaza bafise ubwo rutonde rw'ivyo bintu bamaze gushikako, bakavuga ati turaje tugomba dushimira Imana yadushoboje gukora ibi nibi yadufashije kugera kuri ibi nibi, bagashima Imana bagasaba n'ishengero kugira ngo ribafashe guhimbaza Imana no gushima Imana, bavuga bati Imana yadukoreye ibi. Ariko rero hari ikindi kintu muri izo nama badakwiye kwibagira. Ndibo kwibagira kuvugana n'abarongozi b'ishengero ibintu babona bibabangamira, kugira ngo ntibashike kuri iyo ntumbero y'agateka ku mukenyezi, cyane cyane uhereye mu ishengero. Bakavuga bati mu ishengero rero natwe turifuza guterera gutya, ariko mu nteguro y'ingene mutegura ibintu hari ibintu bimwe mudadutunganiriza neza bitubangamira, bica bifasha rero abarongozi b'ishengero gukura izo ntambamye. Ariko kandi bakavugana n'abarongozi b'ishengero ati turavye rero mu ngo zacu naho nyene hari ibintu bitubangamira, hariho ibintu abo twubakanye bataratahura batarabona neza, mudufashe mu nyigisho mubaha kugira ngo nabo babitunganye neza. Ariko uwo munsi rero bakorana bakavuga bati dushimira Imana rero ibi nivyo bintu tumaze gushikako, nivyo bintu burya uravye no mu ntumbero aba bakenyezi bari bafise igihe batangura kino gihe bahurira hamwe kuri iyo misi mikuru bagashima berekana ivyo bamaze gukora. Turafise abadamu b'abaganga bariko baravura abantu bakora ibikorwa ibi nibi. Turafise abadamu b'abadandaza bamaze gushika kuri ibi nibi bagashimira Imana. Niyo ntumbero rero abakenyezi bakwiye gukorana kuri uwo munsi bavuga bati ibintu dushimira Imana, mudufashe gushima Imana tumaze gushika kuri ibi nibi, bakanezerwa muri ubwo buryo. Ego murakoze cyane, nimba nagerageje gukurikirana neza muri mu bashigikira ko uyo munsi ukwiye gutunganywa mu mashengero mu ntumbero yo gushimira Imana kuvyo umukenyezi aba yaranguye. Hariho ugerageje gukurikirana hirya no hino, hari aho usanga hariho abarongozi batavyumva kimwe, bamwe bagira bati ibi bintu biriko biva mu isi byinjira mu ishengero, bakagira ati uyu munsi no wisi no wabisi ntukwiye kuja mu rusengero. Ariko rero mwavuze ko hakwiye gutunganywa amanama bakaraba ico gukora. Nagira ncengira ko ndababaza nk'umwe mu barongozi b'ishengero, mbega vyotunganywa n'abandi? Nukuvuga ngo ubwa mbere abarongozi b'ishengero nibo barongoye ishengero. Ibikorwa byose bikorerwa mu ishengero nibo bagomba gufata iya mbere bakaja imbere. Ariko kandi ntibirengagize igisata kiraba abakenyezi kugira ngo bafatanye nabo gutunganya ivyo bikorwa. Nukuvuga ko abakenyezi nabo muri ico gisata donc kibajejwe bakwiye gukora uko bashoboye gukaburira abakenyezi bose kugira ngo ntihagire uwikumira babemwo. Hanyuma abarongozi b'ishengero babafashe batunganya ivyo bikorwa nkuko namaze kubivuga. Ibijenye n'agateka kazina muntu biri mu ijambo ry'Imana. Abo bantu bavuga ko ari ibintu vy'isi biriko vyinjira mu ishengero ahibambewe. Ahubwo abo bantu b'isi baje gukabura abo bakirisu, abo bita b'isi baje gukabura abo bakristo. Ati yamara rero hari ibintu biri mu ijambo ry'Imana mwibagiye mugomba kugarukako. Kuri urwo ruhande rero ndakwiye kwiyumvira ngo ni ibintu bije biva mu isi, ni ibintu bisanzwe biri mu ijambo ry'Imana ko umuntu abwirizwa kugira agateka kiwe. Hanyuma nimba hari ibintu abantu bakwiye gucakira, abakenyezi bakwiye gucakira, nico kintu dongo cukumva ko ako gateka kabo nkuko kari mu ijambo ry'Imana bakwiye kugacakira, hanyuma bakabitunganya neza, bakabikora bigashimwa, izina ry'Imana rigahabwa icubahiro mu ngo, mu miryango no mu ishengero. Murakoze cyane, turabandanya n'ikiganiro cacu kidasanzwe, tukaba turiko turaganira kwihimbazo ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu mashengero rukirisu. Turabandanya turacari kuri kibazo nyene uko wotunganywa neza mu mashengero. Kimwe mu bikunze kuranga uwo munsi hariho ibintu vy'umwambaro, aho mbere n'igihugu
usanga gitegekanya umwambaro kanaka wa buri mwaka uko utaje muri ya ntunganyo rero yuko uwo munsi wotegurwa mu mashengero mbegaho mwishengero bikozwe muri ubwo buryo nk'ishengero rikarondera nk'umwambaro umwe ku bakenyezi bishengero ryawo ntibyo bavyiza mu bikorwa dukora hariho ibintu bimwe dukwiye kwitondera yego leta ni urwego rutandukanye n'umuryango muri leta kenshi ushobora gusanga mu ntuze muri bije bateguye namba ari mwishira hamwe bagashiramwe bati abakozi dukoresha bangana gutya hanyuma ku munsi mukuru mpuzamakungu hari gateka k'umukenyezi amafaranga tuzogura impuzu tuzokwambara azobangana gutya ikibazo gikomeye cyane mu ishengero nuko mu ngo abantu bataba bafise uburyo bungana kandi haraba ikibazo igihe badafise uburyo bungana hanyuma bakavuga bati tuzokwambara umwambaro uwo uca usanga mu muryango aho uwo mwambaro udashoboye kuboneka umugabo ntiyubahirije agateka k'umukenyezi ubwo niko biri ko ataba yubahirije ku gateka k'umukenyezi mu ishengero rero nosaba ko vyo kwitonderwa cyane cyane intumbero navuze ko ikomeye cyane ari gushimira Imana ivyo abo bantu bamaze gushikako kugira ngo bitonde barabe ntibahave bazana mw'ibintu bihava bihindura uwo munsi kutazana umunezero mu ishengero ntivyongerwa bizana umunezero mu muntu uze mu muryango yego nuko numva nabishishura murakoze cyane turakomereza aho nyene riko mugerageza gufasha turacari muri ya ntunganyo wa munsi mwavuze ko gakwiye kuba kajyo ko gushimira Imana ku bikorwa biba byaranguwe n'umukenyezi turafise rero abakenyezi by'ukuri usanga ari mboneza bari mu migwi itandukanye haba mu bikorwa by'iterambere haba muri ya mashengero twavuga kandi ugasanga aho hose bariko bipfuza gutunganya wa munsi mukuru kandi iyo umaze kwitwa umunsi mukuru ugakenera bwa buryo nyene mbega muri ico gihe hoho imiryango yo vyifatamwe gute canke wa mukenyezi we yo bizirikana gute akabikora gute kugira ngo bigende neza burya mu muryango kugira ngo ibintu bigende neza ni kiganiro ego ni kiganiro no kuvuga ngo abantu bubakanye mu rugo hageze ibihe nkibi bicara hasi bakaganira bakavugana uwo mukenyezi ari mboneza ashobora kuba ari mu mashira hamwe 5 canke 6 hanyuma ugasanga mwishira hamwe hose bategekanije ko barondera umwambaro ahandi barondera umwambaro reka munuze mu muryango baje hamwe baganire bavugane bamaze kuvugana bafise uburyo bungana gute hanyuma buzokoreshwa hehe buzokoreshwa gute kugira ngo mu rugo ntihave hazi intambamyi nukuvuga ngo nimba mu rugo bumvikanye bakavuga ati turashobora kuronka umwambaro umwe mugabo urumva hakenewe 5 ubwo ntihava habigorane zuko mu munuze mu yindi migwi ine bavuga ati ujya mugabo ntiyubahiriza agateka k'umukenyezi abakenyezi rero nabo bakwiye gushigikira urugo rwabo mu kuruvugira bakavuga bati ni ivy'ukuri turanezerewe twebwe ingene dutahura tugomba guhimbaza uwo munsi no gushimira Imana ivyo tumaze gushikako igihe impuzu zibonetse ni sawa tuzambare zitabonetse ndikituza gushimira Imana ko yadufashije gushika kuri ibi kugira ngo mu rugo birinde ko hava hazi ingorane kuko urugo rusambutse nta gihe kinini kizogera ayo mashira hamwe barimwo atarasambuka kuko urugo niwo mushinge w'ibintu bikomeye no mushinge w'amashira hamwe no mushinge w'ishengero no mushinge w'igihugu ego murakoze cyane ko bakenyezi nizere ko muri ko murabifata nkama ko umukenyezi akwiye gufata iya mbere mu gushigikira urugo rwiwe na cyane mu kuraba ibikwiye kugira ngo urugo rwiwe ntirusambuke turabandanya n'ikiganiro cacu kidasanzwe cy'uno munsi aho turiko tuvuga ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu mashengero rukirisu nakahe karusho kwishengero mu gihe abakenyezi bazirikanye cyane kubijanye n'uwo munsi abakenyezi kuzirikana cyane ibijanye n'uwo munsi bifise akamaro kanini ya cyane nkuko namaze kubivuga
ikintu gikomeye kiza imbere y'ibindi ni ukuzirikana uwo munsi bafise intumbero nziza. Ni ukuvuga ngo bafise iyerekwa ry'uwo munsi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo bafise iyerekwa ryo guharanira ako gateka k'umukenyezi mu buryo bujyanye no kwiteza imbere, mu buryo bujyanye n'ubumenyi, mu buryo bujyanye n'ubuhinga, mu buryo bujyanye n'ibikorwa bitandukanye, mu buryo bijyanye n'imigambi. Igihe bafise iyo ntumbero rero ni ukuvuga ko bifise akarusho gakomeye, kuko bituma ingo ubwa mbere zikomera. Ni ukuvuga ngo mu ngo hakaboneka ibyo gufungura, mu ngo hakaboneka ibyo kwambara, abantu bakaronka ahantu baba, kandi bikazana umunezero, kuko nivyo twavuze ko n'abatanguje uwo munsi ibihe byo kuhimbaza bakoranira hamwe bahimbaza ivyo bashitseko. Igihe rero abantu bubatse urugo bafise ibintu bashitseko, kiba ari ikintu gikomeye cyane. Ivyo rero bituma ingo zabo zitera imbere, bakaronka ivyo bakeneye. Burya nta kigwanisho kiriho gikomeye kibi Satani akoresha gusambura abakirisu n'ingo kingana n'ubukene. Ni ukuvuga ngo Satani akoresha ubukene kugira ngo asambure abakirisu, asambure n'ingo z'abantu. Icyo gihe rero iyo abantu bakenye, kugira ngo bizere Imana birabagora. Umuntu yaraye ubusa arinda kwiganyira, arinda kwihebura. Umuntu adafise icyo yambara ariganyira akihebura, adafise ahaba ariganyira akihebura. Nicyo kigwanisho rero gikomeye Satani akoresha kugira ngo rero abakenyezi bashobore gukomera igihe cyose babyiyumvira ko biyumvira ku bijyanye n'agateka kagenewe umukenyezi. Navuze ko donga kwisubiza ku gateka gatuma abumuntu nk'uko Imana yamuremye. Kubw'ivyo rero abaye umuntu nk'uko Imana yamuremye bituma agira inkomezi. Ni ukuvuga ngo abazibiye ibihengeri byinshi Satani yari gucamwo kugira ngo asambure urugo rwiwe. Ni ukuvuga igihe afise ivyo afungura nta kwiganyira gusubira kuhaba, ashobora kujana umwana mu ishuri nta ngorane zisubira kuhaba. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe rero abakenyezi iyo biyumviriye cyane ku bijyanye n'uwo munsi mukuru wahari wagateka k'umukenyezi, birushirizaho rwose kuba kwiyumvira ku mwaka gusuzuma ivyo tumaze gushika ko nibihe, ivyo tutarashika ko nibihe bishobora kudukomeza, bituma dushobora kubandanya dukora neza, maze ingo zigatera imbere. Ingo ziteye imbere, ishengero riteye imbere, ishengero riteye imbere n'ikibano gitera imbere, ikibano giteye imbere n'igihugu gitera imbere. Ego turiko umura tuganiriza ku karusho kwishengero mu gihe umukenyezi azirikanye neza uwo munsi. Hariho mwavuze ko umukenyezi nawe nyene akwiye gufata iya mbere mu iterambere ry'urugo, gutyo urugo rugakomera n'ishengero ndetse mbere n'igihugu. Aha rero nagira ngo muce mudufasha kuri wa mukenyezi agerageza gukora ibyo ashoboye mu ntumbero yo guteza imbere wa muryango wiwe, ariko ugasanga umugabo agira ati umugore yananiye, uyu mukenyezi niyicare ngaha nje kurondera. Mbega uwo mukenyezi wewe yofashwa gute mu ntumbero nawe yo guhimbaza wa munsi amerewe neza? Uburyo yoshobora kuronka imfashanyo ni ubwo namaze kuvuga. Namaze kuvuga ko muntu uze mu makoraniro abo bakenyezi bagira, hari ibintu bimwe bagenda barasuzuma. Nizihe ntambamyi bafise, izo ntambamyi bazifise hehe. Mbo nibaza ko umugabo aciyumvira ko umukenyezi akwiye kuguma yicaye muhira, atakintu akwiye gukora cyo guteza imbere urugo, arafise imfashanyo akeneye kuronka. Nico cyatumye mvuga nti rero ibi aba bakenyezi muri ayo makoraniro yabo bamaze kubishira hamwe, bagomba kumenyesha abarongozi b'ishengero kugira ngo abo barongozi b'ishengero nabo batange inyigisho. Uretse ayo makoraniro abakenyezi bahuriramwo, hari n'amakoraniro abagabo nabo bahuriramwo. Abo barongozi b'ishengero baca bifashisha makoraniro abantu b'abagabo bahuriramwo kugira ngo nabo babafashe kubigisha ingene kugira ngo urugo rutera imbere ari uko umugabo n'umugore bahuje umutima n'inama bagakorera hamwe. Imfashanyo rero yoshobora kuronka uwo mukenyezi nuko vyoca ngaho hantu uwo muntu w'umugabo nawe ataravyumva
ntibavyumvira rimwe n'abakenyezi muri ivyo vy'iterambere bariho bamusanga bataravyumva batumva ko bakwiye gukora abo bose bataravyumva rero baronka imfashanyo muri ubwo buryo bw'uko muntu uze muri ayo makoraniro abantu bigishwa bakamenya ko bikenewe bakabona n'akamaro kavyo bakanabwirwa n'ingaruka kandi iyo babwiwe ingaruka baca batangura kuzibona ko ziriho umuntu uze mu rugo iwabo. Yego. Ni ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir Remesha isamiranira ku 94 n'ibice 3 mu gace Rusizi n'ijana 7 n'ibice 8 mugashobora kandi kudukurikirana mwifashishije imbuga z'iyo radio zitandukanye. Turakomeza n'ikiganiro turiko tuganira ku munsi mukuru kwihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka ku mukenyezi mu mashengero rukirisu. Mwagarutse cyane ku murongozi mu makoraniro y'abakenyezi, nagira ngo mudufashe kumbure hashobora kuba hari abarongozi bariko baradukurikirana muri kino kiganiro na cane ko nabivuze iri kurikirana hirya no hino hari abagira ati uyu munsi ntiwokabaho canke ntiwohimbazwa mu mashengero n'abandi bagira ati abakenyezi nibashimira Imana nkuko mwabivuze. N'uruhero haraga umurongozi mu makoraniro y'abakenyezi. Umurongozi nibaza ko mwomfasha kumenya n'umurongozi mu bakenyezi cyangwa n'umurongozi w'ishengero. Umurongozi w'ishengero urakoze cyane. Ku murongozi w'ishengero ni ukuvuga ko umurongozi w'ishengero ajejwe imitima y'abantu ku nzego zose, ni ukuvuga abakuze n'abato, abagabo, abagore, ugwaruka, abana, abasore, abigeme n'abasore b'abahungu. Ni ukuvuga ngo mu mugwi umwe wari wo wose baba bafise ibibazo vyihariye bijanye n'uwo mugwi baba barimwo. Umurongozi rero ivyo birimo mu byo agomba kwitwaririka, akitwarika ko bamwe bose mu mugwi barimwo ibibazo bafise bitorewe inyishu, ubukene bafise babumagwa. Nugo ruhara rero umurongozi afise, haba ari abakeneye inyigisho, haba ari abakeneye guhanurwa, ivyo vyose umurongozi akavyitwarika kugira ngo abarongoye baronke inyishu z'ibibazo bafise. Yego. Murakoze cyane. Hariho imvugo dukunze kumva zivugwa aho hanze bakoresheje amajambo y'Imana amwe ari mu gitabo cyo muri Bibiliya. Turiko tuvuga ku gateka ku mukenyezi, hari amajambo dukunze kumva abantu benshi bakoresha ko Paulo hariho ishengero rimwe yandikiye ko umukenyezi adakwiye kuvugira mu ikoraniro ry'abera, ariko akwiye kuvugira iwe akabwira umugabo wiwe. Ku muntu afise ico kibazo ashobora kuba ariko aradukurikirana no munsi, mwamufasha gute? Uwo muntu afise ico kibazo ndagomba kumufasha. Nico gituma ayo majambo Paulo yayandikiye ishengero ry'Ikorinto, ndayo yayandikiye ishengero ry'Igalatiya, ntiyayandikiye ishengero ryo muri Efeso, ntiyayandikiye ishengero ry'Ikolosayi, ntiyayandikiye ishengero ry'Ifilipi, yayandikiye Ikorinto kuko ico kibazo cari kihari. Nukuvuga ko igihe cose umurongozi w'ishengero ariko arigisha mu rusengero, umudamu yaca atangura kuraba iyo umugabo ari, agatangura kuvugana nawe, hagacatangura kuza akajagari mu rusengero, abantu ntibasubire kumviriza umurongozi w'ishengero ariko arigisha. Maze Paulo arabandikira avuga ati mwikoraniro abakenyezi bahore. Mbo ico kibazo rero aho kitari, nimba hari ahantu kiri, nimba hari ishengero kirimwo, hakaba hari ahantu abakenyezi binjira mu rusengero bakavuza ugwamo rutuma umurongozi w'ishengero canke abandi bantu bariko barigisha, abantu batumva ivyo bariko barigisha, abo bantu barakwiye mpanuro. Mugabo abakenyezi twababuza gute kuvuga? Kuko basanzwe bavuga. Rimwe na rimwe uranatangara igihe hariho bamwe bavuga ngo abakenyezi ngo ntiborongora ngo canke ngo ntibokwigisha, mugabo ugasanga nk'amakorale bafise nk'amakorale nk'atanu, muri korali imwe ibice bishika 85 kwijana n'abakenyezi. None bahagaze imbere y'ishengero bakaririmba ntibaba bariko barigisha. Nukuvuga ngo ibintu dukwiye kwirinda ni ibintu bitera akajagari, ibintu bitera abantu badakurikira ibintu biriko biraba mu rusengero. Uwo muntu rero nuko kuntu no mufasha mwumvishe neza ko Paulo
yavyandikisha ishengero rimwe kuko niho iyo ngorane yari iri kugira ngo ahanure abo bantu. Murakoze cyane ku ntererano nziza muri ko muratanga. Turabandanya n'ikiganiro cacu kidasanzwe, turiko tuvuga ku gateka k'umukenyezi, na cyane cyane ko ku munsi w'ejo hazohimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi ku isi, uko umwaka utashe, akaba rero ari umunsi uriko urafata intera no mu mashengero. Mwavuze rero ko hari gihe usanga agateka k'umukenyezi katubahirijwe haba mu mashengero canke ugasanga kubahirijwe. Nagira rero ncenza kuri uyu mukenyezi abona neza ko agateka kiwe katubahirijwe, iyo vyifatamo gute? Ubwa mbere uwo mukenyezi abona ko agateka kiwe katubahirijwe, nukubanza kumenya ni kubera iki yumvira ko agateka kiwe katubahirijwe. Ubwa mbere ibintu agomba kubona muri ako gateka kiwe ni biki, sivyo? Kuko kugira ngo umufashe, nambara abarongozi b'abakenyezi bagomba kumufasha cyangwa abarongozi b'ishengero bagomba kumufasha, bagomba kubaza kumva agateka k'umukenyezi akumva gute. Kuko bariho bamwe bumva agateka k'umukenyezi nkaho umenga nukuringanira n'umugabo. Muribuka ibintu by'inama yabaye Beijing, nibaza ko ari nko mu za 98, abakenyezi bavuye muri Afrika bavuyeyo ingo zirasambuka kubera batahuye ibintu kutari ko baje, baze bavuga ngo ngo rero ngo turangana. Bangana mu biki? Umwe niwe yigeze kubimbwira gutyo, ndababwira nti ibi bintu rero ni ibintu mugomba kwitondera, mwabagabo mwebwe ubwanyu ko mutangana. Umugabo n'umukenyezi mugomba kuvuga ko bangana mu biki. Namwe bwe mwabakenyezi hagati yanyu ntimungana, mugomba kuvuga ko mungana mu biki. Nukuvuga ngo hari ibintu twavuze ko bangana mu kuko bose bare mu ishusho y'Imana. Iyo rero umukenyezi yihenze akavanga ivyo kungana n'amabanga Imana yatujeje, umugabo Imana yamuhaye ibanga ryo kuba umutwe w'urugo, sivyo? Umugore nawe n'umutima w'urugo. Hageze igihe rero umugore agomba kuvuga ati turangana, agomba nanje kuba umutwe w'urugo, hacaba ingorane. Uwo mukenyezi rero kugira ngo umufashe nukumva neza ivyo bintu, ako gateka kiwe bwa mbere agateka kumva gute, ako gateka kiwe katubahirijwe kubahirijwe mu biki. Niho rero ushobora kumuha impanuro, ukavuga uti ndashobora kumufasha gutya, ndamuha impanuro ubwanje, canke ndabona ko ako gateka kiwe katubahirijwe, turashobora gufasha duhanura uwo muntu. Ingene muhanura nivyo kwitondera. Navuze ko abarongozi b'ishengero bagomba kubimenya. Imana yarabahaye ubwenge bashobora gukoresha n'inzira bashobora gucamwo gushikira uwo muntu atangorane ziriwe zirabaho, ngo vyumvikane ko umugore ari wari karahangana n'intuze n'umugabo wiwe. Abadamu naha agateka kiwe kataba kubahirijwe, birinde ikintu cyo guhangana nabo bubakanye, kuko ubushobozi bukomeye cyane Imana yarabubahaye bwo kumavi gusenga Imana. Nimba bizera ko Imana ifise ubushobozi, igihe basenze Imana irumva ikishura. Hanyuma Imana ifise inzira nyinshi bicishamwo, izo mwishura ako gateka kiwe kubahirizwa. Amena murakoze cyane. Nizera ko abakenyezi bariko baradukurikirana muri ko murahezagirwa. Turakomeza dusa n'abagana gusozera ikiganiro cacu. Nizihe ntambamye mubona muri rihimbazwa ry'umunsi mukuru mu mashengero Kristo, hoho zotorerwa inyishu gute? Intambamye zimwe nari namaze kuzidondagura. Yego reka nongere subiremwo zimwe. Namaze kuvuga ko igihe cyose umukenyezi atanguye kwiyumvira ko angana n'umugabo mu buryo bunyuranye nuko Bibiliya ibyigisha, abamaze kwinjira mu ngorane, haca haba intambamye ikomeye cyane, kuko aca yitega ibintu bidashoboka. Kubw'ivyo rero abakenyezi bagomba kumva ko donc Imana yabahaye agateka gakomeye, ariko bagomba kugatahura mu buryo bubanye n'ijambo ry'Imana. Ikigira kabiri kizana intambamye ni gihe abakenyezi batiyubahiriza mu buryo bwo gukora neza ivyo bajejwe, kugira ngo uwari we wese avuga ati urya kabisa umukenyezi
niwe arabishoboye ni ukuvuga ngo igihe cyose umukenyezi adakoze neza ibyo bintu ashoboye ni ukuvuga ngo bamuhaye akazi ashobora kuba akorera leta cyangwa ashobora kuba akora ibyiwe muri ibyo akora byiwe ubwo birimwo akarusho gakomeye cyane mu buryo abantu bavuga bati hageze n'igihe abantu bari bararondera abakozi bavuga bati ko mutazanyemo abakenyezi kandi babishoboye iyo rero ni intambamyi ikomeye igihe badakora neza ibintu bace bavuga ngo ngora mu ijambo ry'Imana ngo Bibiliya avuga ngo turi imbombovu ngo ntidusangiye inkomezi n'abagabo iyo bariko baravuga imbombovu ntaho baba bariko baravuga ivyo vy'uko badashoboye gukora ibikorwa ni ukuvuga ngo barashoboye gukora ibikorwa neza iyindi ntambamye iri mu buryo donka abantu bahimbaza uwo munsi mukuru hari ibintu twari twavuze bijanye n'ivyuko hageze igihe umudamu yiyumvira ati umugabo wiwanje natashobora kungurira impuzu njana mu mashira hamwe 3 canke 4 ndimwo ni ukuvuga ngo agateka kanje rikoze bakubahirijwe ico gihe rero haca haza ikibazo cyuko haza intambamye ikomeye cyane ituma donc ivyo kubahiriza ku gateka bitamera neza kubw'ivyo rero hari nibindi ariko cyane bikuru n'ivyo vyo torega umuti gute vyo torega umuti mu buryo bw'uko navuze ngo ubwa mbere abantu bumve agateka k'umukenyezi nababwiye ufashe ukazana urutonde rw'ibintu bigize agateka k'umukenyezi ntaho bitandukaniye n'ibigize agateka k'undi muntu ni ukuvuga ngo kubahirizwa sivyo ni ukuvuga ngo kudahutagizwa ni ukuvuga ngo guharugwa ko ashobora gukora ibikorwa cyo kimwe n'abandi bantu uravye usanga bisa abatanguje uno munsi babitanguje kuko ivyo bintu bijanye n'agateka kazi na muntu k'umukenyezi vyari ko bihonyangwa uwo munsi rero bigomba gushigwa mu ngiro neza vyubahirijwe hanyuma bikubahirizwa no kundi muntu wese nguko namaze gutanga karoro mu ishengero muri yangingo y'amajana 314 bikubahirizwa neza ndizera gose ku bintu bizosho bigenda neza murakoze cyane nakahe kajambo mwoshikiriza wa mukenyezi agira ati agateka k'umukenyezi no kumara kwa gatatu ngenda mu misi mikuru umugabo agaheka umwana umugabo akaba ari wateka nanje nkashika nkajya nkumviriza uko bimeze nakahe kajambo mwobwira uwo mukenyezi uwo mukenyezi akajambo no mubwira ko ivyo ko umugabo yahetse umwana niya muheka mu kwezi kumwe gusa mu mezi 12 ndumva ko azoba ikibazo buruze muri ayo mezi yose niyateka uwo munsi umwe nukuvuga ngo ikintu gikomeye n'ubumwe buri hagati y'umugabo n'umugore niryo shimikiro niwo mushinge wako gateka igihe bahuje umutima n'inama navuze ko ibintu bikomeye cyane ari kiganiro ibindi byose bakeneye bakabiganira hanyuma uku kwezi no musaba ko akureka kukabukweza ahubwo ubwa mbere ko kwicara hasi gusuzuma nibihe bintu nakoze bimbesha gateka nk'umukenyezi nibihe bintu ntashoboye gushika ko binyaka gateka nk'umukenyezi ahubwo buryo bwo gupanga no gutegura no gutangura kubishira mu ngiro gusumba ikindi gihe kugira ngo yiyubahirize kuko uzo yiyubahirije umugabo wiwe azomwubaha n'abandi bantu bazomwubaha bavuge bati ujye mukenyezi arakwiye kubaha kuko ari yubashe murakoze cyane turaho nyene dutera tugana gusozera ikiganiro cacu nakahe kajambo mwobwira aba bakenyezi baba Kristo bariko baragerageza gufata iya mbere mu guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu w'agateka k'umukenyezi abakenyezi nk'abo akajambo no babwira ikintu ca mbere nuko biyumvira bakumva ko koko baremwe mu ishusho y'Imana basa n'Imana kandi bafise akaranga k'Imana bafise n'ubushobozi bwo kurema ibintu no gutunganya ibintu Imana yabahaye hanyuma babikorere ko bafata ko karyo bakoresha ubwo bushobozi basenga Imana kuko Imana ariyo yabahaye ubwo bubasha nke muyerezo bashoboza kugira ngo bakore ibintu bidasanzwe bituma izina ry'Imana rihabwa icubahiro hanyuma
bagire n'umwitwaririko rero donc kuvugana nabo bubakanye ingene bushobora kubandanya guteza imbere iyo shusho y'Imana iri muri bo ingene bushobora kubandanya gufataniriza hamwe gukora igikorwa c'Imana ariko kandi abakenyezi b'abakristo nkabatumirira kuja hamwe mu makoraniro y'abadamu b'abakristo aho bashobora kwigira hamwe ingene batunganya ingo zabo ingene bakora ibikorwa vy'Imana ingene bateza imbere ako gateka k'umukenyezi hanyuma bagakomeza amashengero bagakomeza ikibano n'igihugu cacu kigatera imbere. Amen. Murakoze cyane n'akahe kajambo mwobwira barongozi b'amashengero bagira bati ivyo bintu ntibikave mu isi ngo bija mu ishengero. Nkuko nari namaze kubivuga ubwa kare abo bantu bavuga ngo bati ntibikave mu isi bikaza mu ishengero bagomba kwibuka ko abo bantu naho twavuze ko araba mu isi harimo abakiriso ariko kandi badukaburiye ku kintu twategerezwa gukora kuko gateka kabara k'umukenyezi kabara k'umwana kabara k'umugabo Imana niyo yagatanze nkuko biri mu ijambo ryayo ako gateka kuko yamuhaye ishusho y'Imana bumve gose ko ako gateka basanzwe bagafise kandi atari ibintu bivuye mu isi ahubwo bwabikwiye kuja mu ishengero bigakwira mu isi n'abantu bose bo mu isi bakubahiriza ku gateka nkuko Imana ibigomba. Amen. Murakoze cyane tubakengurukire nyakubahwa umwepiskopi w'ishengero Methodiste Libre mu Burundi n'akahe kajambo mwumva mutova hano muri studio za Radio Voix d'Espoir ijuru rimesha mudashikirije. Akajambo ntova hano muri studio za Radio Voix d'Espoir ntashikirije nako kwifuriza abakenyezi ku munsi wejo uwo munsi mukuru mwiza baze bawuhimbaze neza ariko cane cane biyumvire ku bintu bashitseko abo bataragira ivyo bashikako nabo bavuga ati naratanzwe uwo mwaka ugiye gutangura ngiye gutunganya ibindi bintu vyiza nanje umwaka niho warangira itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu 2026 nanje zoba mfise ibintu binirata nshimira Imana. Ego murakoze cyane mu nkundire rero ndabakengurukire byimva mutima turabakengurukiye kuba mwaritavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane namwe mwarakoze kuntumira n'ikindi gihe buntumiye nzo kwitaba. Murakoze cyane reka rero tubaha akaryo mwikebanure abariko baradukurikirana. Nagira mfate kano kanya kugira ngo ndabike banure mbifuriza umugisha w'Imana ariko nkuko nabivuze nongera nifuriza abakenyezi umunsi mukuru w'agateka kabo ku munsi wejo. Murakoze cyane ikiganiro cari ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijuru rimesha mwariko murashikirizwa na Claudine Nibitanga nkabanda bikebanuye nanje ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ndetse mbere ngo kabe akaryo ko kuraba mbega naranguye iki. Murakoze. Muhejeje kumviriza ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijuru rimesha. Vous venez de suivre l'émission spéciale à la Radio Voix d'Espoir ijuru rimesha.